Ikigo irikijejwe ubushakashatsi bw'umuceri caratanze ku mugoroba kuri wa kabiri itoni 35 z'umuceri uvuye mu bushakashatsi n'itoni 3.5 z'umuceri w'imbuto. Aha semence de pré-base zibari zo kugwiza kirazira kurya imbuto zibari zo kugwiza. Aha rero mu bushakashatsi hava izo mbuto zibanze. Hano dufise ubwoko bw'umuceri indwi, hariho imbuto yitwa gwiza umwimbu, mugwiza, musesekara, kazosi, komboka, rutete na musaruro, ubwoko indwi. Hanyuma buteranye bwose hari itoni 3.5. Aha rero bivuye ngaha bica bija mu kirangani bw'uburimyi n'ubworozi kugira zigwizwe, hanyuma zongere zigwizwe abarimyi bashobore kuzirima mu mirima y'abanyagihugu. Umushikanganje Gaspard Banyankimbona ajejwe inyigisho n'ubushakashatsi akaba ari nawe yatanze iyo mfashanyo, yarashimiye abashakashatsi bo mu kigo iri kuko ivyo bakora bishika ku bene gihugu. Benshi iyo bariko baravuga ubushakashatsi bumva wa muntu yambaye taburiya, bumva wa muntu yicaye mu biro, ariko bifise iyo bija. No kuvuga yuko ubushakashatsi budaserura icyo bwakoze ngo giseruke kirengere vya bigo vyugaye gishike ku mwene gihugu, buba burashika ku rugero dushaka. Aha rero nivyo hari iki kigo iri kitweretse umwimbu cyashoboye gushika ko mu uyu mwaka bari hafi, novuga nti akaryo nkaka karabonetse ariko umwimbu novuga nti ngerageje kwibuka ushobora kuba wagwijwe na 2.5. Umvikana rero yuko iki kigo nivyo kirateye imbere. Hari ibindi bigo by'ubushakashatsi nkaho tugera mu bushikiranganje, hari ibindi bigo by'ubushakashatsi bishika hafi 16. Hariho n'ibindi bigo bisanzwe bikorera mu bushakashatsi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, navyo nyene bikora ubushakashatsi. Ariko nkavuga nti akana karorero twebwe twama tubivuga tuti banyakubaho abashakashatsi, mwebwe mwigisha muri za kaminuza, uyu munsi abene gihugu dukeneye iterambere. Ubwo bushakashatsi rero mukora bukore mubwerekeza ku iterambere, aka kabara karorero rero tukaba twizeye yuko abandi bariko baravyumva bambwira bati ico n'ikigo mpuzamakungu ihibambewe gikoramwe abarundi benshi, kandi murabona ko gikorera Burundi n'abarundi n'abandi. Rero nabo nyene birashoboka, tukaba tuboneye akaryo n'ukuri kukubahamagara kugira ngo basohoke bumve neza yuko ntitubabujije kwicara muri za laboratoire bambaye ya makanzu yabo niki, ariko bumve neza yuko twiteze yuko basohoka kugira ngo ivyo bakora bari hariya muri laboratoire umwene gihugu azobibone nk'uyu munsi ikigo iri hari abazobibonera mu isahani. Mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, Deogide Rurema aramutse ubwo bushikiranganje akaba yarashimishijwe nuko ubwo bushikiranganje bukora bwuzuzanya. Avuga ko izo mbuto baronkejwe bazozihereza amakoperative, nayo amatoni agera kuri 35 atabaye imbuto akaba yashikiriza ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira. Abantu cyangwa ibisata cyangwa ubushikiranganje bwahora gukorana, mugabo umwe wese akiyugarana kujya kw'inzu ya Nyabumba, ntihagire umenya icumwe ariko arakora. Ariko murabibona ibi ni ikimenyetso cerekana yuko muri ino leta mvyeyi, leta nkozi, twese turi magiriranire kandi twunganira. Iki rero mwari gushobora nk'uko mwabivuze gukora muyugaraniye muri ya mazu mu biro, ubushakashatsi mukora mwarashobora no kububika muri vya bitabo mu bubati, cyangwa mukigumira muri ya mataburiya yera hariya. Ariko murabona ikintu nagomba gukenguruka kandi nama nakivuze nuko twasabye yuko abashakashatsi n'ubushakashatsi muri kino gisata c'iwacu nkuko mwabivuze
byoza gusahiriza iterambere. Muti intego yacu nuko umunwa wose umwene gihugu ronka ico fungura kandi n'imifuko y'abene gihugu ikajamwo amahera. Murakoze kwiyi ngabanwa muduhaye, ariko natwe nkuko twamye reka turazi mugenzi wacu ajejwe ubushikiranganje hari mu byo gushigikirana harimo imfuvyi n'abapfakazi. Nibaza yuko mu gihe abashakashatsi izo mfuvyi n'abapfakazi bo kumva yuko hari abashakashatsi bagize ico bakora bikabashikira boronka imihezagiro nabo nyene. Hariho abatama n'abatamakazi bantaho nikora. Iyi migwi turumva ko ari imigwi nkoramutima, eka mbere hariho n'abakogwa konko nabivuze n'ihindagurika ry'ibidukikije. Nyakubahwa mushikiranganje, nkuko nanje ndonse yingabire izuba riva, nashaka nanje ndayibashikirize ku mugaragaro mugabo sogende mwisunga ibintu twavuze kugira koko ngo yingabire sifashanye kuko nitwe twazirondereye twese turi hamwe igira akamaro ntihagira abagenda bidoga. Ubundi ni ugusubira gutera akamo twese tukitera kugira ngo koko ubu bushakashatsi buriko burakogwa muri kino gisata, ubu bushakashatsi bwerekeza iterambere, ubu bushakashatsi bugira ico bumariye mu buzima bw'abene gihugu. Imana ibahezagire, murakoze. Ahejeje kuronswa ingaro y'itoni 35 z'umuceri, umushikiranganje Imerede Sabushimike arongoye ubushikiranganje bwo gufatana mu nda yarashimiye cyane ikigo iri, avuga ko ari ikigo c'ubushakashatsi cimviriye kuri bantu nikora. Rimwe na rimwe tukayibona mu nyandiko, ariko si kenshi tubibonesha n'amaso, ariko uno musi uri hejuru turayibonye. Rero niyo mpamvu twumva icambere twohera ko ari ukubakeza ubumenyi bafise, bipfuza yuko babukwiragiza mu gihugu cyose kugira ngo abasanzwe bari muri gisata c'uburimyi bakarihirizwe ubwo bwenge bw'ubushakashatsi kugira ngo noneho umwimbu urushizeho kugwira, naho n'ubundi twumvise ko tugeze ku ntambwe ishimishije. Aha twebwe novuga nti mu bushikiranganje wacu umugoroba n'umugoroba udasanzwe, novuga nti nizuba ritwakiye ku mugoroba aho abandi bibaza ko ryarenze, twebwe kubwacu rirase kuko musanzwe mubizi dufise ibikorwa byo gushigikira yaba bageze mu za bukuru, abana b'imfuvyi basanzwe bari mu bigo bitandukanye, hanyuma n'abafise amikoro make, twongera tugafasha abantu bahuye n'ibyago by'imvura kandi muri iki gihe naho bikaba byeze. Rero muradushigikiye cyane kugira ngo natwe tuje gushigikira abo bafise ivyo bibazo byo kuronka icyo bafungura, canke n'ababa bifise ugasanga byatwawe n'amazi mu gihe tubona hari gihe haba ihindagurika ry'ibihe. Nizera ntakekeranya ko aho bizobashikirira hanyuma bakamenya yuko byavuye muri iki kigo, kandi ikigo nkuko navyumvise ahanini gikorwamo n'abarundi. Nibaza ko bazokwama bafukamye babasengera nkuko mugenzi wanje yabivuze, imihezagiro ikama iza kuri iki kigo, hanyuma noneho umwimbu ukarushirizaho kugwira. Ikigo iri kikaba gisanzwe gikora ubushakashatsi mu kiyaya ca Gihanga, mu Rumonge hamwe no mu ntara ya Cankuzo.